forever without limits. GNFILMS, good news films, double favor without limits. Simabukuwa icho wabubikije simabukuwa icho wabubikije ubikije neza uyiguhane inyungu nabi uyiguhane inyungu ivyo vyose n'ingaruka ivyo vyose n'ingaruka. Urya mukobwa Diva ndamukunda n'umutima wanje wose, naje ngiye gukora ibishoboka byose nsubire kwigarura umutima wa Diva. Urya Diva niwe mwamikazi w'ubuzima bwanje, ata Diva nta King Sabbas. Ndumva neza yuko urya ari wategerezwa kuba urubavu rwanje. That's ko bitoroshe, ariko urugamba nzorurwana gushika no kukanyuma. Mon frère, kuri nko wabivuze je nsanze ntari ndakunze, nta nakantu ide nari ndakunze. Rero courage vraiment. Allo, tinga hafi iwanyu. Usohoka tukavugana? Sawa. Nyaruka ndihuta. Sawa. Shalom. Uraho? Turashima tumeze neza. Aho ni vyiza cyane. Karibu rero, karibu. Ego, urakoze cyane. Reka tuyagire hano ntacu. So, waranezereye. Uranezerwa munsi. Waravuze ijambo. Numva rirangirije ahantu. Haleluya. Zatumye nsaba inimero zawe ndazisaba Kostari kugira nshobore kuvugana nawe. Warampimbaye cyane. Amen. Uri umukozi w'Imana. Haleluya. Nabonye kuvuga Imana mu by'ukuri apana uburyarya. Ego hama dushobozwa byose no duhe nkomezi. Susu kuri iryo jambo yarampimbaye cyane. Ariko ahandaho hari ikintu nashaka kwibariza. Sivyo? Shaka kuvugana nawe. Namahoro. Susu hariho ibintu nabonye ayiwanyu. Nukuri bajya abantu twarakeneye iminsi myinshi, ariko ibintu nabonye ntibyampibaye. Abo bantu banyu ariko nabonyemo canteye amakenga, ntashoboye gutahura ngo ushobora kubatahura bari bo. Soso uri umukozi w'Imana, icoze kigana gusambura ishengero ryawe ntiwokenezerererwa, sibyo? Shaka umbwiza ukuri, aba bantu barafise intumbero nyabaki? Kuko sindamenya ivyabo. Ushaka umuco? Please, zobukoze. Bijya je vyose navyumvise mu radio. Ikindi naco twe na Ivete twari kwidiri. Wewe hari inkuru utazi. Hari inkuru utazi yuko navyaye umwana nigeze ndera. Rero amakuru yo kwizera twumvise ngo asengera mu ishengero hake bakoze w'Imana wabonye hano. Haya twego turagerageza ngo turabe ko botwemerera kugira tujeyo
twari twamwumviseyo rero mfise ako gahinda uwo mwana sinigeze ndamurera sinzi n'ingene asa sinzi n'ingene angana. Ego ndagushimiye cyane kubw'uko mwafashijwe n'ijambo nashoboye gutanga. Dushoboza zose no duha inkomezi ni Imana gusa yikorera hama tugashobora kugabura ijambo rizima. Hanyuma rero nagira ndaguhumurize, nagira ndaguha ijambo ry'ihumure. Ego ntawonezerwa nuza abomora ishengero rirafise nyenege bajya ntabyo boshobora gusambura. Databereye maso umurimo wiwe hamwe rero n'ivyo mukozi w'Imana nubwo ndakwijeje yuko atamugambi bari bafise wo gusenyura ishengero canke gusenyura igikorwa c'Imana, ariko satani uwo mugambi we waguma ufise. Numva no kubwira yuko twoguma kwizamu tukaguma turi maso tukaguma ku mavi dusengera igikorwa c'Imana. Inyuma y'ivyo bishitse nkagira ico numva kuri bajya abantu kiza kigamije gukora nabi kucerekeye urushengero, nzokubarira sinzovyigumizamo kuko nanje nkunda Imana. Ngira umugisha. Ndagushimiye cyane kandi ugize neza kumuha umuco, ariko wenda gutumiye uzaza. Sawa sawa. Ego mugira umugisha. Ego namahoro. Meze neza. Meze bon. Karibu cyane. Karibu Diva. Imisi yari myinshi. Sasa urakoze cyane, ndanezerewe cyane kuba nongeye kubona pe. Imana wamwije urakoze, usa neza, uratagase. Ariko ibyo tuvyihorere turabivuga hanyuma. Shaka kumenya amakuru yawe. Nta gishasha. Amakuru yawe bimeze gute? Singibwa ndi yarakumvirije bya bindi barabitunganije. Shaka kumenya nyene idonido pe. Nico kintu kinzanya habuke. Eko kuvyukuri byaragenze neza. Nguwe neza. Senge yaranyakiriye, aramba hafi, arampumuriza. Gushika n'iyi saha Senge yaradufashije kugira ngo dushobore gutunganya kijya kibazo twe na Yvette. Akongera ndakubwira, Yvette yarambereye umusazi. Yarambereye umusazi arasura ivumbi birakomera. Ariko Imana yarahabaye, Imana yabibayemo, nanje narihagaze kosha. Narihagaze ko bimwe biteye ubwoba. Ego narihagaze ko uwo Yvette yari yasaze. Agapiripiri cyo bakubwira agapiripiri. Arasara ntidushara kugabura iki nibiki, wowe uri kinyendaro, wowe uri giki, je ndi umwana w'isezerano, ndi umwana k'umugore mukuru, rerererere he warasara arambarwaga. Ariko Yamana asenga ntiyantereranije, nanje narihagazeko mpaka Imana iramutera ubwoba. Ndamubwira yuko ngira ngende muri sentare. Hewe harageze ahaturura sha amanyamara yashira hasi kubera Imana. Shasoso Imana ihabwa icyubahiro vraiment ahigejeje ikora ndayishimisha Nukuri hagati aho ibyo tuvyihorere ntitwobigumamwo kimwe gusumva ko ari byiza. Komeza kubona Imana, ivy'Imana bijya barambije abarambiwe batashe. Aho nagasengeye ndi mu kuba mu nyisho. Nshatse kuvuga wowe rero umuntu hari ikintu gishasha yewe navuye ndonka umuntu angomwa. Oya duhura n'abantu benshi, uraze kuvuga umuntu nyabaki umwe twasengera cyane. Unareve ukura zempera umuntu sweetheart darling honey
ivy'Imana bijya barambiwe batashe bavuga ayo bashaka rerererererere munasaziye iwacu iyi Imana ishatse iyi Imana ishatse iragutwenza bose barorera ndatanze umuco mbabasha ntere haleluya ariko nayitere umutima hagati aho twakomeje kuvuga byinshi byabaye birebire sinigeze nkubaza ibya King Sabbas bigeze shasoso ibyanje rero hari igihe nibaza ko ari agafilmu nta bishasha bihari gusa hari agacu nabonye naje mbona umuntu anzanira amagifti ambwira ngo niwe yamuhaye good news amagifti ndamubanza ati none ari hehe agerageza nyine kubimpisha rero uko biri kose urumva ko harimo agacu karimo gusa sinzi impamvu akomeza kunyihisha sindabitahura pe ndumva ari birebire bindi turaza kubiganira none ko cyuhindika kandi komeze tugume muri mudu kazima wishuwe iyo mugenzi wawe yishuwe ubwo nyene nawe ucavuga ati mugenzi wanje arishuwe nanje nije nimye rikurikira so ari kutugume muri mudu nisanzwe hari jambo nkunda rivuga ngo tunezerere guwiteka nawazo duhivye imitima yacu yifuza tunezererwe Imana kandi nezererewe wewe cyane cyane umuntu sha hari akaririmbo nkunda kavuga ngo erega mani cyo ngukundira nuko utameze nk'abantu washize ibanga ryanje nawe Imana kure y'amaso y'abantu Saba agenda ashaka kumbwiza ukuntu nakuronderera akazi kujya mutama iyo mutama ari mugenzi mpfamfe nakuronderera akazi ukaja kuhakora muri mugacugene tanaseze nkaza kurondera ntazi ivyo wonone Lionel nukuri atakindi ndavuga reka mbanze nsaba imbabazi kuko mva muri rujya rugo aho wanondera akazi nkaja mu Rwanda nkava mu Rwanda ushika naho Imana igira neza ishengero rikanyizera bakandungika muri Australia sinigeze ndakurondera ngo ndakubwire ariko byari bifise impamvu ariko ko biri kose nongere ndanagushimire kuko muri rujya rugo nahagize umugisha udasanzwe nafashwe neza ubuzima burahinduka ariko kandi urabona yuko ndi umuntu ageze mu bigero navuye nkundana n'uya mukobwa w'ujya Muvyarawe nkundana na ujya mukobwa Diva rero tumaze gukundana sinzi ukuntu ujya mutama ashobora kuba yarabikemye haba harabavye intangaye Lionel ndashaka gukora mariage vuba byihuse ariko ujya mutama hari amajambo yambwiye ayo majambo yambwiye arafise ukuntu yanteye ubwoba ndibuka umunsi yambwiye amajambo adasanzwe kandi ibyo yambwiye byatumye numva nohunga nkava muri rujya rugo kugira ngo sindahagire ikibazo rero nahavuye ndahava ndagenda sinashobora kukubwira kuko vraiment numva amakuru yanje atamuntu numwe nshaka yuko ayamenye nukuri I'm so sorry kandi nanagushimiye ko navyarakunze ntashobora gukora muri rujya rugo rero nkuko wabyumvise yuko nahavuye ntitwashwanye vraiment uretse gusa yuko habaye ico kibazo numva amakuru atanezereye ayo makuru yatumye ndahava rero Lionel unyemere ndagusaba nkuko wamyumfasha nk'umugenzi unyemere ndagusabe ikintu kimwe ndashaka yuko gogenda kuri ujya mutama mukaganira ikiyago mwogiranira wewe wirinde kumubwira yuko wowe warabonye King Sabbas canke ntumwereke yuko uwo buzi amakuru yanje wewe umubwira
mwuvugana ukamubaza ati ni iki cyakuye muri runo rugo King Sabbas kuko ayo majambo yambwiye birashoboka akaba yambwiye kuko nari umukene mu gihe nosanga ujya mu papa yari kabivugishwa no gushaka gukingira umukobwa wiwe kameme usane urabona ko kabona ukuboko kwa erega umukene hajya ni hatari kareka umukene na nyina aramwana abona basigara mu diaspora akanoti karanyitavye Yesu aranyiciye umwaku ubu rero programa si yindi kijya cuki ujya mukobwa wiwe no kumushira mu rugo je nshaka yuko ujya mutama ambera data bukwe rero ico ndagusavye nico ico muzovugana uzocuza umpe rapport uzomubaza ibibazo umuhati ibibazo kabisa je nanje nta kibazo cy'ibibazo uza uri sir ijana kwijana kugira ngo nkore umuti cyane nshira amaboko hejuru erega ubu bimeze neza hose ndakubereye pa Simabuguwa icho wabubikiche simabuguwa icho wabubikiche ubikicinesa uiguhani nyungu nabi uiguhani nyungu ivyo vyose ningaruka ivyo vyose ningaruka ivyo vyose ningaruka abanyuma yawe umpereze ico gitabo ico gitabo iki urabibona mwana iri jambo ry'Imana ndakwinginze mwananje ijambo ry'Imana rizoba ubutunzi bunini kuri we hanyuma kino gitabo ariko urambwira mama ngo kirimo ubutunzi kuko ngerageje kuraba akaba atabutunzi mbona nawe ndabizi none butunzi gama muri kurambwira ngo buri muri iki gitabo ububona nta n'ibihumbi 10 biriyo sindavye hose mbwira ubutunzi ndaguhaye n'aya majambo arimo urazi ko nagerageje kukwigisha mu mashure bakakwigisha gusoma uzosoma aya majambo ari muri iki gitabo nibwo butunzi ndaguhaye mwana Patricia yuza kuba hafi no guhinduye nk'umwamikazi iragiwa mpaye ryabaye iragi nyakuri co bishoboka ko nsubira kukubona ndakwishure basi byiza bankoreye Patricia aho uri hose umenye yuko mbere umuvyeyi w'akarorero kandi nanje ndi muri buno buzima siniteze kwakira uwundi muntu yoza ambwira ko ari umuvyeyi wabaye papa wabaye mama kandi ibyo birakwiye nta n'uwundi nkeneye
King Sabbas. King Sabbas. Wachini Yesu. Hivi unanitafuta nini wewe mwanamke? Unataka nini juu ya maisha yangu? Sonia. Anusura kugira ni Sonia na nkeye. Kuri ikutsima bwa ushaka kuguma mpangayitse. Ubona huje ushaka iki? Ugira usubire. Ubona uvuga iki? Ubu turi kuri eglise uravuga iki? Wa mukobwa, kuri kudashaka ko nobaho nezerewe. Kuri iki gihe cyose Imana impaye umunezero, wewe wamushaka yuko ubunyaka nsubire kuba muri kagahinda muri wa ndashaka tuvugana ukuri. Ni ikihe cyaha King Sabbas yagukore cyo tuma buri gihe undondera? Igihe ngize ngo ndaronsa amahoro, ndaronsa umunezero, ukaca ndondera. Ubu naho uza kuvuga iki? Ushaka kuvuga yuko ubu naho ndagufatiye ku nguvu kwishengera? Sonia, niki nagukoreye? Niki ushaka kuzima bwanje? By the way, reka ndakubwira ikintu kimwe. Mwanamke, leo hunipati hata kidogo. Unasikia? Leo hunipati kabisa. Nuwa gutumye. Genda ububwire yuko yananiwe. Ndakwinginze umbabarire. Kuko nje ngaha nzanywe n'amahoro. Nagiye muhira. Bambwira kuri eglise. Nico gituma nahise nko kuza ngaha ndagusanga ngaha kuri eglise. Ndazi kumbona imbere yawe. Mu maso yawe. Ni kintu sinzi nuko no bivuga ariko ndakwinginze uronde akantu gato gusa umbabare ivyo nagukoreye byose. Sonia, wibaza ko ari ndatakuzi. Aha rero watetse imitwe urafundika ubujyajya bwawe ni ndatabuzi. Uragere ngo ngire kubujyajya jewe ubugira kandi n'inkoni shushe mwandemetse uhoraho yarayintuye kandi amarira mwanteye yayampinduremwe umunezero. Uno munsi rero ngo uri kuraza ngo King Sabbas umviriza wa mukobwa ushaka iki? Sonia, niko ushaka kuzima bwanje? Umviriza, sinkeneye kandi sinshaka. Nagira ndakubwire vinyuma ubuzima bwanje. Ndeka meme, ndeka mbeho, ndeka nanje nezegwe nk'abandi bantu. Niki nakoze gituma wo udashaka yuko ubuzima bwanje n'umunsi numwe ngo mbone nezerewe? Ivyabaye kuri Sami ndazi waravyumvise. Sami yansigiye inda. Ubu naravyaye. Mbabazwa n'ukuntu umwana wanje azokora atazize. Nico gituma uno munsi narinje kugusaba ngo ngirire imbabazi. Nta nkeka ni wambabarira. Niyo mwijuru izombabarira. Sonia, uri siya yuko imbabazi uri kurasaba ari z'ukuri? Byo bari byiza ukaba warihanye. Imana ishimwe. Nayo Sabbas, King Sabbas, igihe narabababariye. Yaba wewe, yaba Sami. Murabaho? Nuko numva nyene nawe Imana imwakire. Ariko je narakubabariye. Uba amahoro. Ariko nagira ndakubwira ikintu kimwe. Izi ntiziba ari nzira uri kurarondera zo gushaka gukora ikindi kibi. Ariko nizaba ari imbabazi z'ukuri. Je vraiment iwanje uba amahoro kandi n'Imana ikubabarire. Umutima wanje uranezerewe cyane. Kumpa imbabazi. Ubuzima buguha icyo wabubikije. Ubuzima buguha icyo wabubikije. Iyo ubikije neza uyiguha n'inyungu. Iyo ubikije nabi
Ego. Meze neza. Ego. Amahoro Ndakubona. cyane. Muraho. Ego. Okay. Hewe, ngaho niho bari. Ego niho bari. Ntwabwiye umuntu aguhamagaye wari we? Kubera Soso, rero byarampabuye. Byarampabuye umutima. Byarampabuye umutima ku buryo ndashaka ko bashaka kumenya ko ari jewe ushobora guhamagaye. oya gira amahoro gira amahoro. Ariko si we wari ukwiye kubatinya. Nibo bari bakwiye kugutinya kuko bobo bari bavangiye uriya munsi nibo badekonye. We sinumva rero impamvu wogira ubwoba. Nibo bari bakwiye kugutinya. Si we wari ukwiye kubatinya. Ego. Mvesha Soso. Twagiye kuri eglise. Tugende from. Hari inyigisho zikomeye kandi zidasanzwe. We. Hewe z'umuriro. Erega Diya nukuri ndaryohewe cyane gose kubona wantumiye kugira ijambo ry'Imana. Erega ijambo n'ubuzima n'ubugingo butazoshira. Urazi ko nabisi batumirana bagatumirana mu mamanza kandi ari ibintu bizoherera ngaha mwisi gusa. Nkanetswe ibizodukomeza muri uru rugendo gushika tugeze i Siyoni. Wow, nukuri ndagushimiye cyane. Twagire. Ego. Murakoze cyane. Hanyuma nk'uko nababwiye ibyo twashoboye kwiga ni byinshi cyane. Nasanze abandi bantu baradusize bageze ku rwego rukomeye, urwego ruteye ubwoba. Rero nari nashimye cyane cyane kubanza kuganira n'abajene basanzwe bayoboye ayandi ma departement, kuko mwese ndazi ko mufise abo muyoboye ama departement musanzwe murimwo, kugira ngo duhimirize. Erega mu bisanzwe abajene, la jeunesse ni kazoza k'igihugu, ariko kandi ni nako kazoza k'ishengero. No kuvuga ngo iyo ugwaruka ruteguwe neza, ugwaruka rugahindura ivyiyumviro, bakamenya yuko batabayeho ku bwabo gusa, ahubwo babeyereyeho n'abandi. Babayeho kugira ngo babe umuco w'isi, babe umuco w'amahanga, babayeho kandi kugira ngo babe abantu badasanzwe mu gihugu. Ejo muri twebwe nyene mu gwaruka niho hazovamwo indongozi z'igihugu, niho hazovamwo indongozi z'amashengero. Bisigura ngo twebwe mu gihe twokomera tuzokomeza n'abandi, sivyo none? Twebwe mu gihe twoba abantu bagaciro n'igihugu cacu kizobamwo abantu bagaciro. Kubera iki? Amakosa yose twoba tubona haba mu mashengero, haba mu gihugu canke handi hose mu masosiyete kanaka, ni twebwe bo kuyabona no kwipfuza gukosora, kugira ngo umwe muri twebwe agiriwe ayo mahigwe yo guhagarara imbere y'abandi, amenya yuko ategerezwa kuba umulidere mwiza, haba no mu buryo bwo kubaha Imana. Kuko guhimbaza Imana nyakuri sivyo kuririmba no gusenga cyane, ahubwo nukuba akarorero. Kuko n'ijambo ry'Imana rivuga ngo tube umunyu w'isi, tube umuco w'amahanga. Mwico gihe iyo ubaye umuntu atuma abandi bisanga bariko barahimbaza Imana ku bwawe, iryo niryo himbaza Imana ishaka. Kuko kuririmba woririmbira hano muri eglise, wovuga ubutumwa hano muri eglise ariko wasohoka ukaba undi muntu. Ariko iyo imico yawe, ingeso zawe zivuga ubutumwa bugahindura abandi, mwico gihe uri kurahimbaza Imana, kuko abantu bisanga bariko barahimbaza Imana ku bwa existence yawe. Ukubaho kwawe gutume haba umuntu ahimbaza Imana, umenye yuko wewe aho uri hategerezwa kuba igisubizo. Rero nibaza yuko inyigisho mwazumvise neza. Umwe wese ategerezwa kumenya yuko atabaye kubwiwe, ariko abayeho kubw'abandi. Tumenye yuko ugwaruka niko kazoza keza k'ishengero, niko kazoza keza k'igihugu. Amakosa canke ivyo tubona bitagenda neza, haba mu maeglise, haba no mu gihugu, tumenye yuko ari twebwe dutegerezwa kwiga, tukaraba ngo mbega biriko bipfira hehe, biriko vyononekarira hehe, kugira ngo umwe muri twebwe azogira amahigwe yo gushora kuba nk'indongozi canke guhagarara imbere y'abandi, amenye ingene amakosa yabonye atosubirwamwo, ahubwo azana impinduka mu ishengero, azana impinduka mu gihugu, azana impinduka muri societe, azana impinduka mu kibano. Sivyo ga yemwe? Hari impinduka idasanzwe tugiye kuzana haba mu ishengero, ariko kandi
haba no mu gihugu. Ndasubiye kubahimiriza izi nyigisho ntihagire umuntu umwe azigumana ngo azigumye wenyene, ahubwo genda muzitange muri bajya musanzwe muyoboye murongoye, kugira ngo tubone yuko dushobora kugira ishengero ry'akarorero, kuko ugwaruka iko kazoza k'igihugu, ariko kandi ni nako kazoza k'ishengero. Imana ibahezagire cyane. Ni ukuri turaho tumeze neza, turashima Imana. Jewe mabuja uwo ni Matiyasi, kubera Matiyasi wasigaye amenyera akamenyera kugeza hasha aho je dukundana, nimba rero abonye iby'urukundo vyase ahubwo je namunkureko. Uwo ni Matiyasi yabikubwiye, byarambeshera none nka jewe noja mabuja. Jewe urazi ko nkunda KAZE, jewe nukuri sa kajya nyene bameze kurya nyene. Oya na Chris yarega arambeshira, none we waraboneka nawe nyene ndamubona gake gashoboka nkarise wewe. Ni ngorane jya we ntakivugwa. Jemba ndi ku kazi umwanya wose, basi urabona n'umunsi waje jewe uzosanga ngira n'akamoto k'urupangu rwawe ngene kamota neza, uzokumva ukiri kwibarabara. Nta kintu na kimwe gihungabanye mu rugo rwawe, ahubwo abo bantu banka yuko mena amabanga y'amafuti yabo bafise bagaca banyigenzako. Ahubwo urabona mabuja je nkamwe nogenda hoho inzi cyambere kimwe yo hotel, kandi nta kintu na kimwe kizosera kurokora mwiryanzo. Abo rero uzuraraba ibijambo wakira by'abantu, je ndazi ko basigaye banyigenzako. Yo karibu cyane, ahubwo nyene mabuja uzoza ryari sha nugusenga Imana nyene kugira bugurura imipaka, nayo bondi urumva turahombye sha. Zonzanire hiyo hari ukuntu nabonye imengo botsi biraya, nimba ari biraya biba vyokeje n'inyama nyene y'inkoko. Muzotunzanire mu gashashi nta kibazo. Yo guhera uno munsi ngombe ntangure ndoda amavi, ndaze gusenga ntangure nsenge Imana ibabuza amahoro mu ndwi imwe bazabuguruye, uzoshunzanira gusa je ivyo nigombera. Sawa ego. Ibisaka vy'imbwa birahiye basi, be nk'ubuhoho yomenya ko nitavye ntari muhira iyo nkoza amaki. Mbega ubundi bwo mpora niyumvisha ko ari intare y'ingore, igufuri ryarandengana. Iwowe yombamba n'ukuri kw'Imana. Ese nkubu nk'iya telefone apere video agasanga ndi hano yanyica, abantu nabo baza baramuha amakuru. Hama mukozi w'Imana, Yego. ndanezerejwe cyane n'inyigisho mwaturonkeje. Nanezerewe cyane kwijambo mwavuze ryo gukura amaboko mu mpuzu. Amen. Ubundi twahora dukora, ariko nitwakorana hamwe n'abandi. Ico natahuye mu nyigisho, Yego. kimwe gikuru gisumba ibindi byose ni ugukorera hamwe, Yego. tugakura amaboko mu mpuzu, Amen. tugakora kugira urushengero nagone dushobore gutera imbere, Yego. n'igihugu kigashikirwa. Yego. Ni naho dushobora gufasha imiryango tuvukamwo, abadufashije natwe tugafasha abandi, kuko natwe hari aho tugera twarafashijwe n'abandi. Yego. Ndanezerewe cyane kandi n'ukuri Imana iguhezagire. Amen. Nta kintu kiryoshe nko kubona inyigisho zagiye zirafasha abantu batandukanye, kandi ukaba ucufata n'ingingo yo gukura amaboko mu mpuzu ugakora. Imana avuze ngo nzohezagira ibikorwa by'amaboko yanyu. No kuvuga ngo iyo uri kurakora n'Imana iguha umugisha, ugaheza ukabera umugisha n'abandi. Rero Imana iguhezagire. Ego. Kandi uzugira ikiganza ciza. Nikuri murakoze cyane. Tuzabandanya kumviriza inyigisho zanyu. Sawa sawa. Ego Imana iguha umugisha.
Imana ishimwe. Amen. Umeze neza? Yego. Shalom. Namahoro. Hama yitwa Solange Eh, n'umugenzi wanje. wow. Ni namutumiye ngaho kunyigisha. Burya rero nkimubona. GNFILMS, gonna speak, double favor without limits. GN Films, Good News Films, Double Favor Without Limits.